Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Amahoro cyisirawe yakoze ya televiziyo Tanganyika kaze ari cyo kiganiro mukunda cyane nyereka mwari mumenyere tubazanira nyereka zo muri centre ville ariko uyu munsi twabazaniye nyereka mu Ruziba murabizi ko nyereka ari kiganiro kibafasha kwamamaza ibintu byanyu ibidandazo byanyu ivyo mukora amazu amabotike yanyu eka vyose mushaka kwamamaza n'ahandi muhamamariza atari kuri televiziyo Tanganyika. Uyu munsi rero twabazaniye iki? Twabazaniye umudandaza w'inyama tugiye gukorana n'uw'inyama kugira ngo atubwire uko byifashe mu isoko. Mbega wowe ukunda akanyama, wowe ukunda akaboga, hey nkurikira turabe ukuntu turyoherwa n'inyama. Nimuze kuzimbwa kuko mukazozimbwa bizovana ku mwazimiye. Rero cyo twabwiye ko nimwazimira muzozimbwa kaze dukurike umuntu w'inyama atubwire uko byifashe ari mu nyama mukaboga. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Amahoro. Amahoro. Mumeze neza? Yego turashima. Turi kuri televiziyo Tanganyika. Urashobora kwidondora abakozi ba televiziyo Tanganyika bakadukurikirana ukababwira n'icyo ukora. Ego imyidondoro yanje izina ryanje nitwa Sabimana Bonaventure. Akazi ka misi yose nako nkora akakazi nyene ko gucuruza inyama z'inka. Ego Bonaventure urumwe mu badandaza hano mu Ruziba. Kuko twabonye ku meza yawe ufite abakiriya benshi abasomyi benshi nakaye kabijya ufise muri mu bidandazwa byawe. Mbo akabijya mfise ku bidandazwa nkora ngaha bya buri munsi. Ikintu ca mbere abantu benshi barankundira umunzano ukwiye. Nkoresha umunzano ukwiye umuntu ashore akagenda agapima muhiriwe agasanga bikwiye bukeye aragaruka kanshorera akabwira n'umugenzi n'inshuti yiwe ugasanga baje ari benshi kunshorera bivanye n'ingene ndabakwiriza misi yose. Bonaventure iki kiganiro cyitwa nyereka ni kiganiro giha akaryo keza umudandaza yikorera utwiwe cyangwa ugukorera abandi kugira ngo ibidandazwa bye bishobora kumenyekana bishobore no gushika kure. Rero uyu munsi ari aho gukurikirana baba ngaha nyene mu Ruziba kuri televiziyo Tanganyika ariko bakaba batazi neza aho udandariza bama bazimbwe bama bibwe ku minzane twashaka ubahe adresse neza aho bashobora kugusanga bikunze n'akanimero ka telefone ugatanga. Ego jewe misi yose mba ndahanyene mu isoko ya Ruziba niho nkorera hama adresse ziwanje unkeneye nk'igihe wowe uje mu isoko kambura ukoresha telefone 62 amajana 4 amajana 5 niyo nimero yanje. Bakoze ya televiziyo Tanganyika uyu umudandaza umwe badandaza inyama mu isoko ya Ruziba afise umunzane mwiza cyane gose uregeye utagabanije. Rero aho wowe uri hose mu Ruziba urashobora kuza ukagura inyama ukabeye keza cyane gose gatera umworo kumwenyura. Bonaventure reka tugushimire. Ego nanje ndabashimiye murakoze cyane muze murashika no ku bandi badandaza kugira ngo abasumyi bagende baramenya ukuntu ibidandazwa biriko biragenda. Murakoze cyane. Musumyi nusubire kuzimbwa kuko kazimira gato gusa urazimba. Icyo tuba televiziyo Tanganyika yaje ku bwawe kugira ikwadresse neza aho ushobora kugurira ibintu byinshi utarinze kuzimbwa. Ushaka kugura impunzi, ushaka kugura imodoka, ushaka kugura ikibanza cyangwa ushaka kugura inzu yubatse, ibikoresho byo gukoropa mu mazu yanyu cyangwe byo bikoresho bikoreshwa n'umushwarara w'izuba. Hariho amafrigo, hariho ibintu byinshi bitandukanye n'amapièce ava mu bihugu byo hanze byo bitwa benshi ngo amakaziyo de robe. Rero uyu munsi televiziyo Tanganyika yagendeye umudandaza umwe adandaza kuri Avenue Amitié eka mudukurikirane goya ku ntango gushika kuhereza ndazi uba warazimiye urazimbwa. Uyu munsi tuje kukubwira ngo ntuzimire kuko kazimira kandi urasubira kuzimbwa. Kaze tubereke ibintu bizimbutse kandi bikomeye bivuye Buraya n'ibindi bishasha. Kaze nkuko twaduhejeje kubibabwira uyu ni wa mudandaza twa turi kumwe turabize neza ko mumaze imisi mugura ibintu mukazimbwa. Iyo ni ngorane yo kutamenya aho mubigurira ibintu bizimbutse. Rero twabazaniye ahantu hagurishwa ibintu bizimbutse kandi byiza cyane byo mu magazi n'ibyo ma occasion de robe. Rero reka turi kumwe na wa mudandaza bidandaza reka adusigurire neza ibidandaza adandaza n'ukuntu bikogwa. Nuko murakoze cyane ko maze kuvyumva
ndumwe mu badandaza dukorera societe Imana imbere company ku mazina nitwa Irambona Joyade ni kuri Avenue Doroni numero 1 nkuko muheciye kuvyumva turadandaza ibintu bitandukanye turadandaza amabateri turadandaza amaplaque soleil turadandaza amafrigo turadandaza amakonvertisseur turadandaza amamikroonde turadandaza n'ibindi bintu bitandukanye bishaka kudufasha mu gukora isuku byo kumesura amamashini amesura turadandaza amafuru n'ibindi bintu bitandukanye turadandaza n'amakwiziniye. Turabizi neza ko hano Bujumbura banodandaza amamatériel kari benshi gose rero wowe twashaka mutubwire akabijya mufise ko tuma abakiriya baza bava handi bakaza kubashorera nakahe. Ubwa mbere ni ibidandaza vyizewe twebwe twitorera iburaya tuvyitorera nta muntu tubituma kandi bimaze kudushikira tuba twabisuzumye dufite abahinga babitwikiriranira hafi na hafi umwanya ku mwanya kandi twebwe utuguriye icyuma cyo cyose turaguha garanti kandi garanti itari nto twatanga garanti y'umwaka hari aho ugenda kugura ibintu bakakubwira tubisohotse ntugarutse ntutuzanira ariko twebwe ni ikintu bageruka gikoresha muri iyo garanti twahanye mu gihe habaye ikibazo kanaka ukagarukana hanyuma tukacumvikana ko aha kuri televiziyo Tanganyika hariho ababosi benshi bari kwadukurikirana kandi badakunda kuba mu mabiho yabo canke mu mihana yabo baba bakunda ibintu bitwa ngo livraison ibyo mudandaza ngo babibashikanira ku mihana yabo byo ukunda ho ico nta kibazo aba mwumvikano kuvuga twebwe utuguriye ibidandazo kanaka uratubwira adresse yawe aho ukorera hanyuma tukumvikana ngere tubikuzanira ico n'ikiyago tugiranira. Mu byo batubwiye ni tubwira nimero do telefone zanyu kugira ngo bashobore kugirane bashobora kuba telefone abadashoboye kwishikira ngaha barashobora kuba babibonye kuri televiziyo Tanganyika bagaca bagirane bakabahamagara ngo tubwire kanimero kanyu ka telefone nariko baradukurikirana kugira ngo bashobore kubona. Turafise nimero ya telefone iyo ya WhatsApp turafise 79 7 turafite na limitere ya directe 64 33 9806 izindi ndimo mushaka kudutora ko ni 39 amajana 70 amajana 675 canke 71 amajana 88 amajana 624. Twagendeye umuntu akora amatelefone ushobora kuba uri mu gisagara cya Bujumbura utazana gukorera telefone udafite umuntu wiziye akorera telefone kandi tubereka umuntu akora amatelefone abana arakora nturakore reka tumukurikire. Télévision Tanganyika. Wa muntu wacu n'uyu rero reka tumubaze atwidondore hama yongera babiri aho mudonsanga neza. Amahoro umeze neza ego twigeze Tanganyika urashobora kwidondora aho karadukurikirana. Jojo ni kwa Ndikumana David korera nyene korera ibintu by'amatelefone. Ushobora kuba waragenze cyane warabuze gukoreshereza telefone yawe uyu munsi twakuzaniye umuntu azokorera telefone hano mu gisagara cya Bujumbura. David urashobora kubwira abantu ubwoko bw'amatelefone ukora? Tukora iPhone, Tecno, telefone zose. None ni iki cyotuma umuntu ava kuri bata urabona kuri bata abantu benshi bakora amatelefone akaza ngaha iwawe kwa David mu gukoresha telefone nakaye kabijya umubiki? Ikintu cyambere bura akazi gukora na confiance. Akabijya kariho kugira ngo ave hariya aze ngaha ni confiance gusa. Confiance na service nziza. Na service nziza. Mwumvise ntuzogenda ahantu biri barabatuka babajya umutima kandi bashira amafaranga reka mwegere David. David urashaka kuba adresse nziza abadukora dukurikirana. Dukorera muri Galeri Kamara Exercayor mu Rupango. Iyo niyo adresse ya David. David yari umuntu ashobora kuba atazi muri ville neza barashobora gutanga nimero ya telefone kugira ngo abantu bashobore kugirane bashobore
kuza direct babanje kuvugisha kuri phone. 79 440 809 ou 61 59 79 75. ushobora kuba utazi aho wagurira ibiharage, utazi aho wagurira ibigori, utazi aho wagurira umuceri, ariko uyu munsi twahakuzaniye kugira ngo ntuzosubire kuzimira. Kazi amahoro. Yego ni sawa. Aha uri kuri televiziyo Tanganyika, urashobora kwidondora abariko baradukurikirana ukababwira urinde ukora iki? Jewe nitwa Nyabendamani, abasanzwe ndandaza ibigori, umuceri, ibiharage. Nibyo niko kazi nkora kamisi yose. Amani, uri kuraraba ibidandazwa uko urudandazwa uko ruko ruragenda muri no misi, ubibona gute, vyifashe gute? Je ndashima kubera ndaronka iby'abana barya n'umuryango wanje wose urabaye uko akazi. Mbega wewe nakayi kabijya ushiramo kugira ngo ushobore kuronka abakira ko twabonye abantu benshi abantu badandaza ibintu ni benshi gose hano mu isoko ya Ruziba, wewe ubigenza gute nakayi kabijya karimo? Je ndakunda kuba mfise umuceri mu Tanzania mwiza cyane, umota abakiriya bahurumbira ni mwiza cyane gose barawukunda. Hamfise n'undi muceri uva igihanga mwiza nkunda kuzana nawo nyine barawukunda cyane. Umuceri mwihigiye mbona ari sawa, urazimbutse cyane. Hari umuceri wa 6 ibihumbi 5,500 5,700. Igiciro ni ciza cyane kandi abanyagihugu barashima gose. Nakayi kabijya wewe nikiye kintu ubasumbije abantu mudandazanya hano hano? Je urumva ibeyi sico kimwe naho mu isoko ashaka gusanga ibeyi yo mu isoko ni wanje atari cyo kimwe, hasumbanya ko 200 cyangwa 300. Hano kuri televiziyo Tanganyika Amani hariho abantu benshi badukurikirana bariko batazi iyo baje mu Ruziba aho bosumira. Na impande y'isoko nyene, inyuma y'isoko urenganye station kwa Zeno, uvuye ku station kwa Zeno ni ucushikira nje barabarimanuka rija ku isoko. Ndazi nta numwe atahaza ahantu. Numero yanje nayo ni 61 574 001. Ushobora kuba utaruzi ahantu wogurira umuceri, ibiharage, ibigori n'ibindi byinshi bizimbutse, ariko uyu munsi twakuzaniye Amani kugira ngo ashobore kugufasha gusuma bivyoroshe no kuronka ibyo usumye ku giciro kizimbutse cyane gose. Amani reka tugushimire. Yego murakoze nanjye ndabashimiye. Reka ushimire televiziyo Tanganyika yakugendeye uyu munsi. Sinoreka kuyishimira kubera yangiriye neza, iramamaje urudandazwa rwanje. Imana niya njimbere ndazi abantu bazondondera ku bwishi. Ndabashimiye cyane kubera mwaje kuntera agateka, n'abandi muzobibakorera uko nyene. Murakoze. Reka fata kanya tubashimire mwese mwakobora kurikirana ikiganiro Nyereka kuri televiziyo Tanganyika. Nawe nimushaka kwamamaza ibidandazwa byawe, reka uduhamagare kuri nimero ubona aho hasi. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.